Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi bahire. Uno munsi nagira twibukanye ikintu gikomeye cyane abantu benshi tugunda kwirengagiza. Mwe mwari muzi yuko hari abantu dusotora intambara n'Imana tutabizi. Mwari muzi yuko hari abantu burya bonyene batuma bajya mu ntambara n'uhoraho batabizi. Gute iyo ubonye mugenzi wari mu nyishu ari mu migisha yibereye mu iterambere, wowe ugacuja ngaho ugahekenya imisaya, inzigo ikakwica. Ugacuja muri propaganda kugira ngo umwononere, ugacuja muri propaganda kugira ngo umusubize hasi atari wowe wamushize hejuru. Mon frère, uri kuritambika mu nzira z'Imana, uri kuritambika, urasotora intambara n'Imana udashoboye. Kandi attention, kuko usotora intambara n'Imana nawe uzoyigukiza n'umwe abaho kuri iyi si. Niyo mpamvu uvuga nti nyabuna nimba uza wumva umutima ukubyimbana iyo ubonye mugenzi wawe yibereyeho neza, afite iterambere iryo ari ryo ryose, saba Imana igukiza iyo ndwara, kuko udakiza iyo ndwara uzokwama mu nzigo, uzokwama mu bukene, uzokwama mu bibazo bidasanzwe, kuko uzoba wasotoye intambara n'Imana. Niwabona mugenzi wawe ateye imbere, niwabona mugenzi ari mu nyishu, musabira imigisha myinshi ku Mana kugira ngo nawe wenyine ushikirwe, kuko ntawabyamanye ntawabivukanye. Twese umwe wese afite umwanya wiwe, ariko utanga ibintu by'inzigo no guhekenya imisaya uri kuritambika mu migambi y'Imana. Witambise mu migambi y'Imana rero itanguye kuguhushura, basha uzorira nta numwe azoguhoza. Duhinduke tuba abandi, twemere yuko burya uhawe n'Imana yikorera abagabo babona, kandi umwe wese afise umwanya wiwe. Ntidusotore intambara n'Imana. Imana itugirire neza cyane.